Zaburi ya 32. Iyi zaburi ni ya Dawidi, ni indirimbo y'ubuhinga. Hahirwa uwahariwe gucumura kwiwe, icaha ciwe kigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uhoraho adaharura kukugabitanya, umutima wiwe ntubemwo ubugunge. Ngicereje amagufa yanje atewe gusaza, n'ukuniha kwanje umunsi ukira. Kuko ukuboko kwawe kwandemera ku murango no mw'ijoro, ukubengangira kwanje kugahinduka nk'ukuma ko muci. Sela. Nakwemereye icaha canje, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje, naravuze nti ndaturira Uhoraho ibicumuro vyanje, nawe umparira kugabitanya kw'icaha canje. Sela. Nico gituma uwukubaha wese akwiye kugusengera mu gihe wamurekerwamwo. Nukuri y'amazi asendanishije yamaze iminyika ntazomushikako. Ni wewe bwihisho bwanje, uzondinda amagorwa, uzonkikiza impundu z'uko ndokotse. Sela. Nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo, nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Ntimube nk'ifarasi canke inyumbu bitagira ubwenge, bikwiye kugira imijiginya y'ivyuma n'ibitsibo vyo kubifata, bitabaye bityo ntivyokwegera. Abanyakibi bazobona imibabaro myinshi, ariko uwizigira Uhoraho imbabazi zizomukikiza irya n'ino. Yemwe mw'abagororotsi munezererwe Uhoraho, muhimbarwe, yemwe abafise imitima itunganye mwese, muvuze impundu y'umunezero. Zaburi ya 33. Munezererwe Uhoraho, yemwe bagororotsi. Gushima kurabereye abatunganye. Mushimishe Uhoraho ikembe, umuririmbire, muvuze ishimwe ryiwe mu nanga y'imirya 10. Mumuririmbire indirimbo nsha, mucurarangishe ubuhinga muyomanze. Kuko ijambo ry'Uhoraho ritunganye, igikorwa ciwe cose agikorana ukuri. Akunda kugororoka n'imanza zibereye, isi yuzuye imbabazi z'Uhoraho. Ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo. Yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo, ibwina ahimburira mu bigega. Isi yose niyubahe Uhoraho, abari mw'isi yose bamutinye. Uko yavuze bikaba, yageze bikaguma. Uhoraho ahindura ubusa imigabo y'amahanga, atuma ivyiyumviro vy'amoko bipfa ubusa. Imigabo y'Uhoraho ihora ihamye ibihe bidashira, n'ivyiyumviro vyo mu mutima wiwe ibihe vyose. Hahirwa ihanga rifise Uhoraho kw'Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba ishamvu yiwe. Uhoraho yitegereza ari mw'ijuru, araba abana b'abantu bose. Avyagiye ku ntebe y'icubahiro, yitegereza ababa mw'isi bose. Niwe abumba imitima yabo bose, akitegereza ibikorwa vyabo vyose. Nta mwami akizwa nuko ari n'ingabo nyinshi, umuhizi ntarokorwa n'inkomezi ziwe nyinshi. Ifarasi nta kimazi igira co gukiza, ntizorokoresha umuntu inkomezi zayo nyinshi. Ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha, riri kubiteza imbabazi ziwe, ngo arokore ubugingo bwabo, abukize urupfu, abazigame muri kigoyi babe bazima. Imitima yacu yiteze Uhoraho, niwe mutabazi wacu n'inkinzo yacu. Imitima yacu izomunezererwa, kuko twishimiye izina ryiwe ryera. Uhoraho, imbabazi zawe zitubeko nk'uko tukwiteze. Zaburi ya 34. Iyi zaburi ni ya Dawidi, hamwe yisarishiriza imbere ya Abimeleki, nawe agaca amwirukana akagenda. Nzokwama mpimbaza Uhoraho ibihe vyose, ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Uhoraho niwe umutima wanje uzokwirata, abaciye bugufi bazovyumva banezerwe.
nimuhimbazanye nanje Uhoraho, dushirane hejuru izina ryiwe. Narondeye Uhoraho aranyitaba, ankiza ubwoba nari mfise bwose. Bamwitegereje mu maso habo harakemuka, mu maso habo ntihazokwigera hamaramara. Uyu mugorwa yaratakamvye, Uhoraho aramwumva, amukiza amarushwa yiwe yose. Umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha, akabarokora. Nimwumvirize ko mumenye yuko Uhoraho aryoshe, hahirwa uwumuhungirako. Nimwubahe Uhoraho yemwe abera biwe, kuko abamwubaha batagira ico bakena. Imigunza y'intambwe ishobora kuburanirwa no gusonza, ariko abarondera Uhoraho ntibazogira iciza bakena. Yemwe bana bato, nimuze munyumve ndabigishe kubaha Uhoraho. Ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ivyiza? Uzubuze ururimi rwawe rwoye kuvuga ikibi, n'iminwa yawe yoye kuvuga ivy'uguhendana. Tandukana n'ibibi, ukora ivyiza, urondera amahoro, uyakurikire kugira uyashikire. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Igitsure c'Uhoraho kiri ku bakora ibibi, guhenebereze ukwibukwa kwabo mw'isi. Abagororotsi baratakamvye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Ibi bizokwica umunyakibi, abanka umugororotsi bazocirwa kwiteka. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, mu bamuhungirako nta n'umwe azocirwa kwiteka. Zaburi ya 35. Zaburi ya Dawidi. Uhoraho we, burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Fata inkinzo nini na ntoya, uhaguruke kugira ngo ntabare, kandi usohore icumu n'ikimito urwanya abampiga. Ubarire umutima wanje, uti ni jewe gakiza kawe. Abarondera ubugingo bwanje bamaramare bateterwe, abangira inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, bicwe n'isoni. Babe nk'umuguruka utumurwa n'umuyaga, kandi umumarayika w'Uhoraho abirukane. Inzira yabo ibe umwiza n'ubunyerere, kandi umumarayika w'Uhoraho abahige. Kuko banteze umutego mu cobo atanyanduruko, kandi bimbiye ubugingo bwanje atanyanduruko. Kugesezwa kubagweko giturumbuka, kandi umutego bateze abari bo ufata ubwabo bawugwemwo bagesezwe. Ni umutima wanje uzovugiriza impundu Uhoraho, unezeregwe agakiza kiwe. Amagufa yanje yose azovuga ati Uhoraho ninde ahwanye nawe. Kuko ukiza umugorwa abamurusha inkomezi, ugakiza umugorwa n'umukene ababambura. Ivyabona vy'ibinyoma biva hasi, bakanyagiriza ivyo ntazi babimbaza. Nabakoreye ivyiza bansubiza ibibi, bigahindura umutima wanje nk'imbura. Ariko jeho uko bagwara imyambaro yanje y'abamagunira, nababarisha ubugingo bwanje kwisonzesha, ngasenga ncuritse umutwe mu gikiriza. Nkamera nk'ahari umukunzi wanje canke mwene mama rwaye, nkicurikira nk'ugandaye nk'uririra nyina. Ariko jeho ncumbagiye baranezerwa, bakarundana, abantu b'imburakimazi banteranirako sinabimenya. Baranshishimura ntibigarura, bandyaniriza isya z'amenyo, nk'uko bacokoranyi bavugira ibiteye isoni aho abantu bakoraniye mu mazimano. Mwami, uzogeza hehe kubiraba irari? Kiza ubugingo bwanje ukugeseza kuri muri bo, ico mfise rudende gikiza intambwe. Nanje nzogushimira mw'ishengero rinini, nzoguhimbariza
mu bantu benshi. Abanyankishwa n'inyanduruko z'ibinyoma boye kunyitamba hejuru, abanyankira ubusa boye kumvunanira akagohe. Kuko batavuga ivy'amahoro, ariko baja inama yo kurondera amagambo babeshera abibereye ngaho mu gihugu. Mbere banyasamiye cane, baravuga bati hahahaha, ijisho ryacu rirabibonye. Nawe warabibonye, Uhoraho ntucereze, Mwami ntumbe kure. Ikakaze wikangurire kumpereza ivy'urubanza rwanje, urubanza rw'ivyanje, Mana yanje Mwami wanje. Uhoraho Mana yanje, umpereze urubanza rukwiranye n'ukugororoka kwawe, ntibanyitambe hejuru. Ntibibwire mu mitima yabo bati haha, ico nico twagomba. Ntibavuge bati turamuyongobeje. Abanezerezwa nuko ngiriwe nabi bicwe n'isoni, bateteranwe, abanyirata ko bambirwa isoni n'ugukengerwa. Abanezererwa urubanza rwanje ruroranye, bavugishwe impundu n'umunezero, mbere nibavuge urudaca, bati Uhoraho ahimbazwe, akunda ko umusavyi wiwe aba amahoro. Nanje ururimi rwanje ruzovuga ivyo kugororoka kwawe, ruzovuga ishimwe ryawe umunsi wire. Zaburi ya 36. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, ni ya Dawidi umusavyi w'Uhoraho. Ubugarariji bw'umunyakibi buvugira mu mutima wiwe, nta gutinya Imana kuri mu maso yiwe. Kuko yihema ubwiwe, kuko ubwabitanya kwiwe kutazomenyekana ngo kwankwe. Amagambo yo mu kanwa kiwe no kugabitanya n'ubugunge, yaretse kugira ubwenge no gukora ivyiza. Yigerera ivyo kugabitanya, ariko uburiri bwiwe yishira mu nzira itari nziza, ntazi no kwibibi. Uhoraho, imbabazi zawe zishika no mw'ijuru, ukugororoka kwawe guhwanye n'imisozi miremire y'Imana. Amateka yawe ameze nk'amazi maremare yo mw'idamba. Uhoraho ni wowe uzigama abantu n'amatungo. Mana, erega imbabazi zawe ni iz'igiciro. Abana b'abantu bahungira mu gitutu c'amababa yawe. Bazohazwa rwose n'ibiryoshe vyo mu ngoro yawe, kandi uzobashora ku ruzi rw'umunezero wawe. Kuko aho uri ariho hari isoko ry'ubugingo, mu muco wawe niho tuzobonera umuco. Urushishikara gusesekaza imbabazi ku bakuzi, n'ukugororoka kwawe ku batunganye mu mitima. Ikirenge c'umwibone ntikinzeko, ukuboko kw'abanyakibi ntikunsohore. Hariya niho inkozi z'ibibi ziguye, ziratsinzwe hasi, ntizizoshobora kuvyuka. Zaburi ya 37. Zaburi ya Dawidi. Ntugahagarikwe umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ivyo kugabitanya. Kuko bazotemwa vuba mu bwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Wizigire Uhoraho, ukora ivyiza, guma mu gihugu, ushishikare ivy'ukuri. Uhimbarwe n'Uhoraho, nawe azoguha ivy'umutima wawe ugomba. Ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, abe ari we wishimira, nawe azobishitsa. Kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco, n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe co mu mashoka. Uhekerere imbere y'Uhoraho, umurorere wihanganye, ntuhagarikwe umutima n'uguwe neza mu rugendo rwiwe, n'umuntu ashitse imigabo mibi. Ureka ishavu, va mu burake, ntuhagarike umutima, kuko ico kizana gukora ibibi gusa, kuko inkozi z'ibibi zizorandurwa, ariko abarorereye Uhoraho bazoragwa igihugu. Kuko hasigaye igihe gito, umunyakibi ntabeho, mbere uzokwitegereza hiwe umubure. Ariko abagwaneza bazoragwa igihugu, bazonezererwa amahoro y'umusesekara. Umunyakibi aja inama yo kugirira umugororotsi nabi, kandi amujyaniriza imisaya. Umwami Imana azomutwenga,
kuko abona yuko umunsi wiwe uriko urashika. Abanyakibi basokoye inkota, bafoye imiheto kugira ngo bature hasi umugorwa n'umukene, bica abagenda batunganye. Inkota yabo nibo izocumita mu mitima, imiheto yabo izovunika. Ikibeya umugororotsi atunze biruta ibihinda vy'abanyakibi benshi, kuko amaboko y'abanyakibi azovunika, ariko Uhoraho aramira abagororotsi. Uhoraho arazi iminsi y'abatacumuye, umwandu wabo uzokwama ibihe vyose. Ntibazokwicwa n'isoni mu gihe c'ivyago, mu minsi ya kigoyi bazohazwa. Ariko abanyakibi bazohona, kandi abansi b'Uhoraho bazoshira nk'ubwiza bw'ivyanya, bazokamangana bakamangane nk'umwotsi. Umunyakibi araguranwa ntiyishure, ariko umugororotsi agira ubuntu agatanga. Kuko wahezagirwa n'Uhoraho bazoragwa igihugu, ariko bavumwa nawe bazorandurwa. Iyo intambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, akanezererwa inzira yiwe, naho yotemba ntazoshika hasi rwose, kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Uhereye nkiri muto, none ndashaje, ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe, canke uruvyaro rwiwe rusegerereza ivyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira, akagurana abandi, uruvyaro rwiwe rukagira umugisha. Tandukana n'ibibi, ukora ivyiza, ubone kwamaho. Uhoraho akunda imanza ziroranye, ntaheba abakunzi biwe. Bazigamwa ibihe vyose, ariko uruvyaro rw'abanyakibi ruzorandurwa. Abagororotsi bazoragwa igihugu, bakibemwo ibihe bidashira. Akanwa k'umugororotsi kavuga ivy'ubwenge, n'ururimi rwiwe ruvuga ibiroranye. Ivyagezwe vy'Imana yiwe biri mu mutima wiwe, nta ntambuko ziwe zizonyerera. Umunyakibi agenzura umugororotsi, akarondera ingene yomwica. Uhoraho ntazomurekera mu kuboko kwiwe, kandi ntazomutsindisha mu manza. Urorere Uhoraho ugumye inzira yiwe, nawe azogushira hejuru ngo uragwe igihugu, abanyakibi bazorandurwa ubirorera. Nabonye umunyakibi afise ububasha buhambaye, agasaye nk'igiti kiremvye kiraho cimejeje. Maze umuntu yarahaciye asanga atawe, mbere naramurondeye ntiyaboneka. Witegereze utunganye rwose, urabe umugororotsi, kuko amaherezo y'umeze atyo ari amahoro. Abacumura bo bazohonera hamwe, iherezo ry'umunyakibi n'amahonero. Ariko agakiza k'abagororotsi kanduruka k'Uhoraho, niwe buhungiro bwabo mu gihe c'amagorwa. Kandi Uhoraho arabatabara, akabarokora, abarokora mu banyakibi, akabakiza kuko bamuhungiyeko. Zaburi ya 38. Iyi zaburi ni ya Dawidi, niyo yigeneye ibicibutso. Uhoraho we, ntumpanane uburake, canke ngo unkubitane ishavu. Kuko imyampi yawe inyangayemwo, ukuboko kwawe kukanyikiza. Ntazima mu mubiri wanje kubw'ubushangashigwe bwawe, nta buruhukiro mu magufa yanje kubw'ivyaha vyanje. Kuko ivyo nagabitanije bindengeye, bimeze nk'umutwaro uremereye umvuna. Inguma zanje ziranuka, kandi ziratikimye kubw'ubupfu bwanje. Ndahetamye ndicurikiriye rwose, ngenda ngandaye umunsi ukira. Kuko ikiyunguyungu canje cuzuye umururumbo, kandi nta hazima mu mubiri wanje. Ndadendebukiwe, ndajanjaguritse, nihishwa n'umubabaro wo mu mutima wanje. Mwami, ivyo nifuza vyose biri imbere yawe, umuniho wanje ntuwunyegejwe. Umutima urancamwo, intege zanje ziracika, no kubona kw'amaso yanje nako nyene kwamvuyemwo. Abakunzi banje n'abagenzi banje bandaba utwininga kubw'icago cambayeko, inshuti zanje zimpagarara kure. Kandi abaha mu bugingo bwanje bantega imitego,
abandonderera ivyago bavuga ivyo kunyigamba, biyumvira ivy'ubugunge umunsi ukira. Ariko jeho meze nk'igipfamatwi, simvyumva, meze nk'ikiragi kidateranura akanwa. Mbere meze nk'umuntu atumva, ata myishurano iri mu kanwa kiwe. Kuko ari wewe nishimiye, ewe Uhoraho, ni wewe uzonyishurira Mwami Mana yanje. Kuko navuze ntiboye kunyitamba hejuru, iyo ikirenge canje kinyereye banyirata hejuru. Kuko ngira ngo ntembe, kandi umubabaro wanje uri imbere yanje na ntaryo. Kuko nzokwatura ukugabitanya kwanje, nzogira umubabaro w'icaha canje. Ariko abansi banje banyankira ubusa barakomeye, abanyankishwa n'inyanduruko z'ibinyoma baragwiriye. Abasubiza ibibi, ababakoreye ivyiza, nabo bambereye abagwanizi, kuko noma inyuma y'iciza. Uhoraho ntumpebe, Mana yanje ntumbe kure. Tebuka untabare, Mwami gakiza kanje. Zaburi ya 39. Iyi zaburi yahawe Yedutuni, umukuru w'abaririmbyi, ni ya Dawidi. Naravuze ntinzokwirindira mu nzira zanje, noye gucumuza ururimi rwanje. Nzoshira ikirumyo ku munwa wanje, umunyakibi akiri imbere yanje. Kutavuga kwangiza ikiragi, ndahora naho vyoba ivyiza sinabivuga, umubabaro wanje urafurugwa. Umutima wanje uba igitongorero muri jewe, nciyumvira umuriro nyakamwo. Maze mvugisha ururimi rwanje, n'Uhoraho menyesha iherezo ryanje, n'urugezo rw'iminsi yanje uko rureha, menye ko ndi gikenya. Erega wahinduye iminsi yanje nk'intambwe z'intoke, igihe c'ukubaho kwanje kuri wewe ni nk'ubusa. Nukuri umuntu wese naho yivuza ni impwemu zihumetswe gusa. Sela. Nukuri umuntu wese agenda nk'icijiji, nukuri bahagarikira imitima ubusa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzobutwara. Mwami, none ico ndorereye ni iki? Ni wowe nizigira. Unkize ibicumuro vyanje vyose, ntumpindure agatwengo k'ibipfu. Naracereje sinateranura akanwa, kuko ari wewe wabikoze. Unkureko inkoni yawe, mazwe no gukubita k'ukuboko kwawe. Iyo uhanishije umuntu ibikangiro kubw'ugabitanya kwiwe, umumara k'ubwiza nk'uko inyenzi yonona, nukuri umuntu wese ni impwemu zihumetswe gusa. Sela. Umva gusenga kwanje, Uhoraho we, tegera ugutwi ugutakamba kwanje, ntiwicire amatwi amarira yanje. Kuko ndumushitsi kuri wewe, ninyambukira nk'uko basogokuruza bose bari bameze. Unkureko igitsure, mbona ingene nsubizwamwo intege, ntarava ino nkaba ntakiriho. Zaburi ya 40. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, ni ya Dawidi. Narorereye Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi, yumva ugutakamba kwanje. Kandi ankura mu rwobo rw'amahonero no mw'ishayo y'ivyondo, ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye, bizigire Uhoraho. Hahirwa umuntu ashira ivyizigiro vyiwe ku Uhoraho, kandi ntahindukirire abibone canke abizemagiriza mu binyoma. Uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni vyinshi, ko n'ivyo wiyumvira kutugirira ntawogereranywa nawe. Nugomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharurwa. Ibimazi n'amashikanwa y'ifu ntivyaguhimbaye, amatwi yanje urayazibuye. Ibimazi vyoshejwe n'ibimazi vy'ivyaha ntibabigomvye. Mperako ndavuga, ntendaje mu muzingo w'igitabo, niho vyanditswe kuri jewe, mpimbawe no gukora ivyo ugomba, Mana yanje.
mbere ivyagezwe vyawe biri mu mutima wanje. Namamaje ubutumwa bwiza bwo kugororoka mw'ishengero ryinshi. Sinzobuza iminwa yanje, Uhoraho urabizi. Sinyegeza kugororoka kwawe mu mutima wanje, mvuga agakiza kawe n'ingene uri uwo kwizigirwa, imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha ishengero ryinshi. Nawe ntunyime ukugira neza kwawe, ewe Uhoraho, imbabazi zawe n'ukuri kwawe bize vyame binzigama. Kuko ivyago vy'isinzi binkikije irya nino, ivyo nagabitanije bimpambije, nkaba ntabasha kubona. Birengeye umushatsi wo ku mutwe wanje, umutima wanje wamvuyemwo. Uhoraho we, emera kunkiza, Uhoraho tebuka untabare. Abashaka kunyica ngo banzimirize, bicwe n'isoni bateterwe, abanezerezwa nuko ngiriwe nabi basubizwe inyuma bakengerwe. Abambwira bati hahahaha, ibimaramare bibajoreze, abakurondera bose bakunezererwe bahimbarwe, abakunda agakiza kawe baze bame bavuga bati Uhoraho arahambaye. Ariko jeho ndumugorwa, ndumukene, nyamara Uhoraho arambabara. Ni wewe mutabazi wanje n'umurokozi wanje, ntutebe Mana yanje. Zaburi ya 41. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Hahigwa ubabara umurushwa, Uhoraho azomurokora ku munsi w'ivyago. Uhoraho azomuzigama amukize, kandi azogira amahirwe mw'isi, ntazomuha abansi biwe ngo bamugirire uko bagomba. Uhoraho azomwiyegeka ari ku buriri ahondobereye, ni wewe umworohereza ibisaswa yarwaye. Naravuze ntuhoraho ungirire ikigongwe, ukize ubugingo bwanje, kuko nagucumuyeko. Abansi banje bamvuga ko ibibi batazopfa ryari ngo izina ryiwe rizimangane. Kandi umwe muri bo iyo aje kundaba ambarira ivyo kumpema, umutima wiwe ukirundanyamwo inama mbi, agasohoka akabivuga. Abanyanka bose bamvugana mu twongoshwe, bangira inama zo kungirira nabi. Bati indwara y'intakira iramufashe, noneho ko aryamye ntazovyuka ukundi. Mbere umukunzi wanje mpfapfe, uwo nizigira nagaburira, nawe ambanguriye umugere. Ariko weho Uhoraho ungirire ikigongwe, umvyutse kugira ngo mbihore. Iki nico kimenyesha yuko unezererwa, nuko umwansi wanje atonyitamba hejuru. Kandi jeho ni wewe unshigikiye mu kugororoka kwanje, kandi unshira imbere mu nyonga zawe ibihe vyose. Uhoraho Imana y'Abisirayeli ahimbazwe, uhereye kera hose ukageza ibihe vyose. Amen kandi amen. Igitabo ca kabiri. Zaburi ya 42. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni ya bene Kora yo kwigisha. Nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukwifuza Amana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Nzoza ryari ngo seruke mu nyonga z'Imana. Amosozi yanje niyo yambereye ivyo kurya ku murango no mw'ijoro, bakarenza izuba bambaza bati Imana yawe iri hehe. Ibi ndavyibuka, umutima ukantunturira mu nda, ingene najana n'ishengero mbajana mu ngoro y'Imana, tugendana ijwi ry'akanyamuneza n'ishimwe, turi ikoraniro rigize umunsi mukuru. Mutima wanje, niki gitumye wicurikira? Niki gitumye umpagararamwo? Niwishimira Imana, kuko nanone nzosubira kuyihimbaza, agakiza kava mu nyonga hayo. Mana yanje, umutima wanje uricurikiriye, nico gituma nkwibuka ndi mu gihugu ca Yorodani, no ku misozi ya Herimoni,
no ku misozi Mizari. Idamba rihamagara irindi damba kubwo kubomborana kw'amasumo yawe, imifunda yawe yose n'imikuba yawe yose birandengeye. Uhoraho angerera imbabazi ziwe ku murango no mw'ijoro, indirimbo yiwe yamana nanje, niyo nsengesha Imana y'ubugingo bwanje. Nzobaza Imana igitandara canje, ni niki gitumye unyibagira? Niki gituma ngenda ngandaye kubw'agahazo k'abansi banje? Abansi banje bantuka nk'abanjanjagura amagufa, bakarenza izuba bambaza bati Imana yawe iri hehe? Mutima wanje, niki gitumye wicurikira? Niki gitumye umpagararamwo? Niwishimire Imana, kuko nanone nzosubira kuyihimbaza, niyo gakiza ko mu maso hanje, ni Imana yanje. Zaburi ya 43. Mana, uncire urubanza, umburanire n'ihanga ritagira imbabazi, unkize ingunge n'udambikanya. Ko ari wewe Mana mpungirako, niki catumye untakure? Niki gituma ngenda ngandaye kubw'agahazo k'abansi banje? Nurungike se umuco wawe n'ukuri kwawe bindongore, binjane ku murwa wawe wera no mu mahema yawe. Maze nzoja ku gicaniro c'Imana, ku Mana niyo munezero uzana ibinezereza vyanje, gutazirishe inanga Mana, wewe Mana yanje. Mutima wanje, niki gitumye wicurikira? Niki gitumye umpagararamwo? Niwishimire Imana, kuko nanone nzosubira kuyihimbaza, niyo gakiza ko mu maso hanje, ni Imana yanje. Zaburi ya 44. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, ni ya bene Kora yo kwigisha. Mana, twariyumviye n'amatwi yacu, basogokuruza bacu batubariye ibikorwa wakoze mu gihe cabo, mu gihe ca kera. Wasohoje amahanga ukuboko kwawe, ariko bo urahabagerera. Wateye amoko amarushwa, uca ugasaza bano. Kuko ari iyabo nkota yabahaye kwegukira igihugu, kandi atari ukwabo ukuboko kwabakijije, ariko n'ikiganza cawe c'iburyo n'ukuboko kwawe n'umuco wo mu nyonga hawe, kuko wabakunze. Mana, ni wewe mwami wanje, gerera agakiza aba Yakobo, ni wewe uzoduha kwirenza abansi bacu, izina ryawe niryo rizoduha gusiribanga abadukuriye hasi. Kuko umuheto wanje atari wo nzokwishimira, kandi inkota yanje atari izo nkiza. Ariko ni wewe wadukijije abansi bacu, watetereje abatwanka. Imana niyo twirata umunsi ukira, kandi tuzoshima izina ryawe ibihe bidashira. Sela. Ariko noneho wadushiburiye kure, waduteye gukengerwa, kandi ntugitabarana n'ingabo zacu. Watumye abansi bacu badukimiranya, abatwanka baratwinyagira. Wadutanze nk'intama z'imbagwa, wadushwiragirije mu mahanga. Ugura abantu bawe ubusa, kandi ibiguzi vyabo ntiwabironsemwo inyungu. Uduhindura ruvumwa ku babanyi bacu, agatwengo no gucokorwa ku badukikije. Watugize iciro ry'imigani mu mahanga, abo kuzungurizwa imitwe n'amoko. Ubugene nkengeretse bunyama imbere umunsi ukira, isoni zo mu maso hanje zirantwikiriye, kubw'ijwi ry'utongana agatukana, kubw'umwansi n'umuhozi. Ivyo vyose vyadushitseko, ariko ntitwakwibagiye, kandi ntitwavuye mw'isezerano ryawe. Imitima yacu ntiyasubiye inyuma, intamboko zacu ntizatirimutse ngo zive mu nzira yawe, nawe utuvunagurire ahantu h'imbwebwe, ukadutwikiriza igitutu c'urupfu. Namba twaribagiye izina ry'Imana yacu, canke tukaya amaboko imbere y'iyindi mana, mbega Imana ntizobisuzuma?
kuko izi amabanga yo mu mutima. Mbere twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ibambure mwami, niki kigusinzirije? Vyukuruka, ntudushiburire kure ibihe bidashira. Niki gituma upfuka mu nyonga hawe, ukibagira amarushwa yacu no guhazwa kwacu? kuko ubugingo bwacu bunamitswe bugashika mu mukungugu, Inda yacu yamatanye n'ivu. Kura hasi udutabare, uducungure kubw'imbabazi zawe. Zaburi ya 45. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mw'ijwi ryitwa amarebe, ni ya bene Kora yo kwigisha, ni indirimbo y'urukundo. Umutima wanje urabize usesekara ivyiza, ndavuga ivyo nageneye umwami, ururimi rwanje ni ikaramu y'umwanditsi w'umuhinga. Uri n'ubwiza buruta bw'abana b'abantu, igikundiro gisuswe mu minwa yawe, nico gitumye Imana iguha umugisha w'ibihe bidashira. Wamuhiziwe, ambara inkota yawe kwitako, ambara ubwiza bwawe n'icubahiro cawe. ugendane icubahiro, ugendera kw'ifarasi, utsinde, ugwanire ukuboko n'ubugwaneza no kugororoka. Ukuboko kwawe kw'iburyo kukwigishe ibiteye ubwoba. Imyampi yawe irasongoye, amahanga agwa bukumbi imbere yawe, imyampi yawe iguye mu mitima y'abansi b'umwami. Ingoma yawe Mana ihangamye ibihe bidashira, icumu ry'ubugabe bwawe ni icumu ry'ubuganza atunganye. Wakunze kugororoka, wanka ubugarariji, nico catumye Imana niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero, ikakurutisha bagenzi bawe. Impuzu zawe zose zitamirana isenga n'imbabazi na kesiya, mu ngoro zisharijwe n'amahembe y'inzovu, inanga ziraguhimbaye. Mu nshoreke zawe z'icubahiro harimwo abakobwa b'abami, iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye izahabu yavuye muri Ofiru. Mwumve mukobwa, wiyumvire, ubange ugutwi, kandi wibagire ubwoko bwanyu n'inzu ya so, nico kizotuma umwami agomwa igikundiro cawe, kuko ari we mwami wawe, nawe umwunamire. Kandi umukobwa wo muri Tiro azozana ingorore, kandi abatunzi bo mu bantu bazogusaba ngo batonere. Umukobwa w'umwami ari kare, afise ubwiza bwinshi, impuzu ziwe zijishishijwe inyuzi z'izahabu. Ahava azanirwa umwami yambaye impuzu zisharijwe, Abakobwa bagenzi biwe bamukurikiye, bahava bazanwa aho uri. barazananwa umunezero no guhimbarwa, binjire mu ngoro y'umwami. Mu gishingo ca ba sogokuruza bawe Kizosubiramwo abana bawe, nibo uzoshiraho kuba baganwa mu gihugu cose. Nzokwibukiriza izina ryawe ibihe vyose, nico gituma amahanga azogushima ibihe bitazoshira. Zaburi ya 46. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, ni ya bene Kora bavugira inanga mu kajwi karangurutse. Ni indirimbo. Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu, nimufasha atabura guseruka mu magorwa. Nico gituma tutazotinya naho isi yohinduka, naho imisozi yoshingurwa ikaja mw'idamba ry'ibiyaga, naho amazi yavyo yobomborana agasuriranya, naho imisozi yotigitishwa no kwitera hejuru kwayo. Sela. Hariho uruzi, amazi yarwo anezereza umurwa w'Imana, niho hera hari amahema y'isumba vyose. Imana iri hagati muri wo, ntuzonyiganyizwa, Imana izobutabara mu mutwenzi w'amacaca. Abanyamahanga bavugije urwamo, ibihugu vy'abami biravuguswe, ivuze
ijwi ryayo isi irashonga. Uhoraho Nyeningabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo n'ubuhungiro bwacu. Sela. Nimuze murabe ibikorwa vy'Uhoraho, ingene yarekuriye ubugesera mw'isi. Aca intambara gushitsa ku mpera y'isi, avunagura imiheto, amacumu arayacagagura, imikogote ikwegwa n'amafarasi ayiturira mu muriro. Nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana, nzoshirwa hejuru mu mahanga, nzoshirwa hejuru mw'isi. Uhoraho Nyeningabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo n'ubuhungiro bwacu. Sela. Zaburi ya 47. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, ni zaburi ya bene Kora. Yemwe mahanga yose, nimukoma amashi, muvugirize Imana impundu zo kunesha. Kuko Uhoraho asumba vyose, ateye ubwoba, ni umwami ahambaye aganza isi yose. Aduha guhagarara amahanga ku gakanu, ashira amaboko munsi y'ibirenge vyacu. Adutoraniriza umwandu wacu, niwo vyirato vya Yakobo uwe yakunze. Sela. Imana iduze mu mpundu, Uhoraho aduze mu majwi y'inzamba. Muririmbire Imana ishimwe, muririmbe ishimwe, muririmbire umwami wacu ishimwe, muririmbe ishimwe. Kuko Imana ari umwami w'isi yose, muririmbishe ishimwe ryayo indirimbo ironkeshejwe ubwenge. Imana irahangamye mu mahanga, Imana iravyagiye ku ntebe yayo yera. Abaganwa b'amahanga bashengejwe no guhinduka abantu b'Imana ya Aburahamu. Kuko inkinzo zabo mw'isi ari iz'Imana, nishizwe hejuru cane. Zaburi ya 48. Indirimbo. Zaburi ya bene Kora. Uhoraho arahambaye, abereye gushimwa cane ku murwa w'Imana yacu, ku musozi wayo wera. Umusozi Siyoni uri mu ruhande rw'iburaruko, igihagararo cawo ni ciza, niwo bineza neza vy'isi yose, niwo murwa w'umwami ahambaye. Imana yimenyekanishije mu ngoro zo kuri wo, ko ari igihome kirekire gikingira abantu. Kandi abami barakorakoranye, bawurenganira icarimwe, barawuraba, baca baratangara, bacika ivutu, bahunga vuba. Agatengo kabafatirayo, n'uburibwe nk'ibise vy'umugore aramutswe. Usavye amato y'itarushishi, uyasabishije umuyaga uturutse iburasirazuba. Nk'uko twumvise, niko twabibonye ku murwa w'Uhoraho Nyeningabo, ku murwa w'Imana yacu, Imana izowushimangira ibihe vyose. Sela. Mana, twiyumviriye imbabazi zawe turi mu rusengero rwawe. Mana, nk'uko izina ryawe riri, niko ishimwe ryawe riri, gushitsa ku mpera y'isi, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzuye ukugororoka. Umusozi Siyoni unezerwe, abakobwa ba Yuda bahimbarwe, kubw'imanza ziroranye zawe. Mugendagende kuri Siyoni, muwukikuze, muharure iminara yawo, mwitegereze cane inzitiro zaho z'amabuye, mwiyumvire ingoro zaho, kugira ngo muze muvyiganire ab'igihe kizoza. Kuko Imana ari Imana yacu ibihe bitazoshira, niyo izoturongora gushitsa ku rupfu. Zaburi ya 49. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, ni zaburi ya bene Kora. Yemwe mahanga mwese nimwumve ibi, yemwe abari mw'isi mwese nimutega amatwi, aboroshe n'abahambaye, abatunzi n'aboro bose hamwe. Akanwa kanje kagira kavuge ivy'ubwenge, umutima wanje ugira wiyumvira ivyo gutahura. Ndabangira ugutwi umugani, ubufindo bwanje ndabupfindurisha inanga.
niki cotuma ntinya mu minsi y'ivyago aho kugabitanya kw'abansi banje kunkikije? Abishimira ubutunzi bwabo bakirata ibihinda vy'ivyo batunze, nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya, canke guha Imana incungu yiwe, kuko incungu y'ubugingo bwabo ari iy'igiciro, niyo kurekwa ibihe bidashira. Ntawo mucungura ngo azabeho ibihe vyose, yoye kubona rwa rwobo, kuko abona ko abanyabwenge bapfa, igifu n'ikijuju bikarandukana, bagasigarana abandi ubutunzi bwabo. Imva nizo zizoba imigerero yabo y'ibihe bidashira, niho bazoba ibihe vyose, naho amashamvu yabo bari bayitiriye amazina yabo. Yamara umuntu ntiyamana icubahiro, ameze nk'ibikoko bipfa gusa. Ayo niyo maherezo y'abiyizigira n'abahimbarwa n'ivyabo, niyo matahiro. Sela. Bacurirwa ikuzimu nk'umukuku w'intama, urupfu azobaragira, abatunganye bukeye bazobaganza. Ubwiza bwabo ikuzimu hazobuhabwa ngo habumare, ntibugire aho kuba. Ariko Imana yo izocungura ubugingo bwanje, ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko ariyo izonyakira. Sela. Ntuzugire ubwoba umuntu niyatunga icubahiro c'inzu yiwe kikagwira, kuko niyahwera atazogira ico ajana, icubahiro ciwe ntikizomanuka ngo kimukurikire. Naho yibarira akiriho ko ahiriwe, kandi naho bashima umuntu yitungiye, azohamvya ba sekuruza batazobona umuco ukundi. Umuntu afise icubahiro ntagire n'ubwenge, ameze nk'ibikoko bipfa gusa. Zaburi ya 50. Iyi zaburi ni ya Asafu. Inyabushobozi, Imana rurema, Uhoraho aravuze, ahamagaye isi uhereye iburasirazuba ugashitsa aho rirengera. Kuri Siyoni h'ubwiza buhebuje niho Imana ikayanganiye. Imana yacu izoza kandi ntizocereza, imbere yayo umuriro uzotongora, izokikizwa irya nino n'inkubi y'umuyaga. Izohamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo, kugira ngo icire abantu bayo urubanza, iti munkoranirize hano abakunzi banje, basezeranye nanje, basezeranisha ikimazi. Ijuru rizoserura ukugororoka kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Sera. Bantu banje nimwumve, nanje ndavuga, wa bwoko bwa Isirayeli ndashinga intahe, ni jewe ubwanje Mana, Imana yawe. Sinkugayira ibimazi vyawe vyoshejwe vyama imbere yanje na ntaryo. Sinzokwakira imasa yo mu rugo rwawe, canke amasuguru y'impene zo mu mpongore zawe, kuko ibikoko vyose vyo mu kibira ari ivyanje, n'inka zo ku misozi y'ibihumbi. Ndazi inyoni n'ibisiga vyose vyo ku misozi, n'ibikoko vyo ku gahinga ni ivyanje. Nogize inzara sinorinze kukubwira, kuko isi ari iyanje n'ibiyuzuye. Mbega nzorya inyama z'amafizi, canke nzonywa amaraso y'impene? Uzoshikanire Imana ikimazi co gukenguruka, yisumba vyose, wishitse kw'amasezerano yawe. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Ariko umunyakibi Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje, ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe? Kurinya nkaguhanwa, ugashiburira amajambo yanje inyuma yawe. Iyo ubonye umusuma wemeranya nawe, kandi wifatanya n'abasambanyi. Uhaye ikibi akanwa kawe, ururimi rwawe wigenera ubugumbe. Uganama uvuga nabi uwo muvukana, urimentaniriza mwene nyoko bwite. Ivyo urabikora nanje gahora, ukiyumvira yuko mpwanye nawe gose, ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana.
None rero yemwe abibagira Imana, nimwiyumvire ibi, noye kubashishimura hakabura uwobakiza. Umuntu wese ashikanira ikimazi c'ishimwe aba ampesheje icubahiro, kandi utunganya ingeso ziwe nzomwereka agakiza k'Imana. Zaburi ya 51. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi. Ni zaburi ya Dawidi yanditse hamwe uwavugishwa n'Imana Natani yaza kuri we, Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe, kubw'isinzi ry'imbabazi zawe, usibanganye ibicumuro vyanje. Unyuhagire rwose ukugabitanya kwanje, unyoze icaha canje. Kuko nzi ibicumuro vyanje, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Ni wowe ubwawe nacumuyeko, nakoze ikibi mu nyonga zawe. Vyabaye bityo kugira uboneke kugororotse niwavuga, kandi uboneke kuroranya niwaca urubanza. Raba nabumbanywe kugabitanya, mu vyaha niho mama yamvyariye. Raba ugomba ukuri hirya mu mutima, mu bwigobeko bwawo uzomenyesha ubwenge. Unyezeshe Ezobu ndera, unyuhagire ndabaderere kurusha uko sheregi yera. Unyumvishe umunezero no guhimbarwa, kugira ngo amagufa wavunye anezerwe. Hisha inyonga zawe ivyaha vyanje, usibanganye ibigabitanyo vyanje vyose. Mana, undememwo umutima utunganye, musubize nk'umutima uhamye. Ntuntekure yo mu nyonga zawe, ntunkureko mpwemu wawe yera. Unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshigikirishe umutima ushidikira. Niho nzokwigisha inzira yawe abacumura, abanyavyaha baguhindukirire. Unkize umwenda w'amaraso y'umuntu, Mana we, Mana y'agakiza kanje, niho ururimi rwanje ruzorenza ijwi ruririmba ukugororoka kwawe. Mwami teranura iminwa yanje, niho akanwa kanje kazokwamamaza ishimwe ryawe. Nuko utanezererwa ibimazi ndamigushikaniye, ntuhimbarwa n'ibimazi vyoshejwe. Ibimazi Imana ishikanirwa n'umutima umenetse, umutima umenetse ujanjaguwe, Mana ntuzowukengera. Kugirire neza Siyoni nk'uko haguhimbara, wubake inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu. Niho uzonezerwa n'ibimazi bitunganye, nivyo bimazi vyoshejwe, n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye, niho bazoshikanira amamasa ku gicaniro cawe. Zaburi ya 52. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi. Ni indirimbo ya Dawidi yaronkeshejwe ubwenge, hamwe Dowegi umunyedomu yagenda akabarira Sawuli ati Dawidi yaje kwa Ahimeleki. Wamuhiziwe, ni iki gitumye wirata inzigo? Imbabazi z'Imana zihoraho ibihe vyose. Ururimi rwawe rwigenera kugeseza, rumeze nk'urupfuhe rukarishe, rukora ivy'ubugunge. Ukunda ibibi kubirutisha ivyiza, no kubesha kukurutisha kuvuga ukuri. Sera. Wa rurimi rw'ingunge we, ukunda amagambo yose ayongobeza abantu. Nawe Imana izogucuranguza gushitsa ibihe vyose, izokuraha igushikure mw'ihema ryawe, ikurandurane n'imizi, igukure mw'isi y'abariho. Sera. Abagororotsi nabo bazobibona biyubare, bamutwenge bati raba, uyu niwe atahinduye Imana igihome kimukingira, ariko yizigira ibihinda vy'ivyo atunze, akiha inkomezi mu bubi bwiwe. Ariko jeho meze nk'igiti ca elayo kiremvye co mu rugo rw'Imana, nizigira imbabazi z'Imana kugeza ibihe bitazoshira. Nzogushima ibihe vyose kuko ari wewe wabikoze, nzokwitega izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari ryiza. Zaburi
ya 53. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu ijwi ryitwa Mahalati. Ni indirimbo ya Dawidi yaronkeshejwe ubwenge. Igipfu cibwira mu mutima ngo nta Mana iriho. Barononekaye, bakoze ibyo kugabitanya byo kwanka urunuka, nta ukora ivyiza. Imana icishiriza mu bana b'abantu iri mu ijuru kugira ngo irabe ko harimwo abatahura barondera Imana. Bose basubiye inyuma, bose banduye hamwe, nta ukora ivyiza, eka nta n'umwe. Mbega inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifise? Ko barya abantu banje nk'uko barya umutsima, kandi ntibambaza Imana. Aho nyene bahacikiye umuhongo atakiwubaciye, kuko Imana yakwiragije amagufa y'uwashagarije kugutera, warabatetereje kuko Imana yabahinyuye. Ico mpagakiza k'Abisirayeli kakaba kaje kava i Siyoni. Imana niyasubizayo abantu bayo bajanywe ari nyagano, niho abayakobo bazovuza impundu, Abisirayeli bakanezerwa. Zaburi ya 54. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga. Ni indirimbo ya Dawidi yaronkeshejwe ubwenge, hamwe abanyezifu bagenda bakabarira Sawuli bati, ntuzi yuko Dawidi yishije iwacu? Mana, nkirisha izina ryawe, ucisha urubanza rwanje inkomezi zawe. Mana, umviriza ugusenga kwanje, tegera ugutwi amajambo yo mu kanwa kanje. Kuko abanyamahanga bampagurukiye, n'abantu b'ibirara barondeye ubugingo bwanje, batashize Imana imbere yabo. Zera. Imana ni umufasha wanje, umwami niwe aramira ubugingo bwanje. Abansi banje azobasubiza kw'iyo nabi, ubahonye kubw'ukuri kwawe. Nzogushikanira ikimazi kivuye imbere mu mutima, Uhoraho, nzoshima izina ryawe kuko ari ryiza, kuko Uhoraho yankijije amagorwa yose, ijisho ryanje rikibonera abansi banje. Zaburi ya 55. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga. Ni indirimbo ya Dawidi yaronkeshejwe ubwenge. Mana, tegera ugutwi kwanje ugusenga kwanje, ntiwihishe ukwinginga kwanje. Zirikana unyumve, unyishure, nembembeshwa n'amajojwa yanje, ndaniha kubw'ijwi ry'umwansi, kubw'agahazo k'abanyakibi. Kuko bandonda kw'amagorwa, bakampigana inzigo. Umutima wanje umbabariza cane imbere, ubwoba bwinshi bw'urupfu bunguyeko. Gutinya no kuja mu gatengo binshitseko, ngwishijwe igihumura no gucika ivutu. Ndavuga nti compa nkagira amababa nk'inkukuma, mbangurutse nkaruhuka. Raba, mbanyerereye ngashika kure, nkarara mu bugaragwa. Zera. Bampungiye vuba mu buhungiro, nkikinga igihuhuta n'inkubi y'umuyaga. Mwami bayogobeze, uyoberanye indimi zabo, kuko nabonye umuryano n'intambara mu gisagara, ku murango no mw'ijoro, bagendagenda hejuru y'inzitiro z'amabuye zaco, kandi kugabitanya n'inzigo biri hagati muri co, ibibi biri hagati muri co, agahazo n'ubugunge ntibiva mu nzira zaco. Si umwansi yantutse, vyari kumbera ibitwarika, canke unyanka siwe yanyishimye hejuru, mba naramwinyegeje. Ariko ni wewe urunganwe rwanje, uwo twagendana, umukunzi wanje pfamfe. Twashira hamwe twinovorana, tukagendagendana n'ishengero ryo mu ngoro y'Imana. Urupfu rubazeko giturumbuka, bamanuke baje ikuzimu bakibona, kuko gukora ivyaha kuri mu ngo zabo no mu mitima yabo. Jeho nzokwambaza Imana, Uhoraho azonkiza. Ku mugoroba no mu gitondo no mu mashoka, nzokwama niganyira, ncurumwe niho
nawe azokumva ijwi ryanje. Yacunguye ubugingo bwanje ngo bube mu mahoro, kugira ngo ntibanyegere, kuko abandwanya ari benshi. Imana izonyumva ibacishe bugufi, niyo ihora ihangamye uhereye kera hose. Sela. Izocisha bugufi abatigeze bahindana, batubaha Imana. Wa wundi yaramvuye amaboko ngo arwanye ababana nawe amahoro, yahumanije isezerano ryiwe. Akanwa kiwe kanyerera nk'amavuta, ariko umutima wiwe warimwo intambara gusa. Amagambo yiwe yaremba kurusha amavuta ya elayo, ariko yari inkota zisokowe. Ukorere Uhoraho umutwaro wawe, nawe azokuramira, ntazokwigera akundira umugororotsi kunyiganyizwa. Ariko wewe Mana, ba bandi uzobamanukana muri rwa rwobo rw'amahonero, abicanyi n'ingunge ntibazocagatiza iminsi y'ubugingo bwabo, ariko jeho nzokwama nkwizigira. Zaburi ya 56. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, bavugira inanga mu ijwi ryitwa inuma yihoreye y'abakure. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yanditse hamwe Abafilisitiya bamufatira i Gati. Mana, ngirira ikigongwe, kuko abantu bashaka kumira, biriza umunsi bandwanya bampaza. Abansi banje biriza umunsi bashaka kumira, kuko abandwananya agakengerwa ari benshi. Igihe cose ntinye nzokwizigira. Imana izompa gushima ijambo ryayo. Imana niyo nizigiye, sinzotinya. None abantu boshobora kuntwara iki? Biriza umunsi bagoreka amajambo yanje, ivyiyumviro vyabo vyose ni ivyo kungirira nabi. Barakorana bakinyegeza, bakagenza ibirenge vyanje, kuko babundiye ubugingo bwanje. Mbega ukugabitanya kwabo kuzobakiza? Mana, uburake bwawe ubutsindishe hasi amahanga. Uharura iminiho yanje, ushira amosozi yanje mw'icupa ryawe. Mbega ntiyanditswe mu gitabo cawe? Maze abansi banje bazosubizwa inyuma ku munsi nzotakambako. Ivyo ndabizi, kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Imana izompa gushima ijambo ryayo, Uhoraho azompa gushima ijambo ryiwe. Imana niyo nizigiye, sinzotinya. None abantu boshobora kuntwara iki? Mana, amasezerano nagusezeraniye ari kuri jewe, kandi nzogushikanira ibimazi vy'ishimwe. Kuko wakijije ubugingo bwanje urupfu, n'ibirenge vyanje mbega ntiwabikijije gutsitara. Ngo mbone ingene ngendera imbere y'Imana mu muco w'abakiriho. Zaburi ya 57. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, bavugira inanga mu ijwi ryitwa Ntuhonye. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yanditse hamwe yahungira Sawuli mw'isenga. Ngirira ikigongwe Mana, ngirira ikigongwe, kuko ubugingo bwanje buronka ubuhungiro muri wewe. Mbere no mu gitutu c'amababa yawe niho ngira mpungire, gushitsa aho ibi vyago birenganira. Ndatakambira Imana isumba vyose, niyo Mana imarira vyose. Izotuma iri mw'ijuru inkize ushaka kumira niyantuka. Sela. Imana izotuma imbabazi zayo n'ukuri kwayo. Ubugingo bwanje buri hagati y'intambwe, ndyama hagati y'abaka umuriro. Nibo bana b'abantu, amenyo yabo n'amacumu n'imyampi, ururimi rwabo ni inkota ikarishe. Mana, ntushirwe hejuru y'amajuru, icubahiro cawe kibe hejuru y'isi yose. Bateze ibirenge vyanje umutego, umutima wanje uricurikiriye. Bimvye icobo imbere yanje, baba aribo bakirokeramo. Sela. Mana, umutima wanje urahamye, umutima wanje urahamye. Ndaririmba
mbere ndaririmba ishimwe. Ewe bwiza bwanje niwikangure, kembe n'inanga nimwikangure, nanje ubwanje nzokwikangura ntanga umutwenzi. Mwami nzogushimira mu moko, nzokuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari nyinshi zishika mw'ijuru, ukuri kwawe gushika no mu bicu. Mana nushirwe hejuru y'amajuru, icubahiro cawe kibe hejuru y'isi yose. Zaburi ya 58. Iyi zaburi yahawe mukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mw'ijwi ryitwa Ntuhonye. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu. Mbega ugucereza niko mucisha imanza zibereye? Yemwe bana b'abantu, mbega muca imanza zigororotse? Oyaye, mugabo mukorera ivyo kugabitanya mu mitima yanyu, umuryano w'amoko yanyu niwo rubanza mucira mu gihugu. Abanyakibi batandukanywa n'Imana uhereye kuva mu nda za ba nyina, iyo bavutse baca bizimagiza bakabesha. Ubumara bwabo bumeze nk'ubw'inzoka, bameze nk'imamba itumva, yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagunzi, naho bayigundisha ubupfumu. Mana ubavune amenyo mu kanwa kabo, Uhoraho uhongagure amajigo y'iyo migunza y'intambwe. Nibakamangane nk'amazi asheshwe, bakigenekereza imyampi ibe nk'ibishishibano. Babe nk'igifyera kiyaga kigashira, babe nk'inda ikorotse itigeze kubona izuba. Inkono zanyu zitarumva umuriro w'inkwi z'amahwa, Imana izozikuzaho agashururu, imbisi nizifashwe zose. Umugororotsi azonezerwa niyabona uko guhora, azokogesha ibirenge vyiwe amaraso y'ababi. Bizotuma abantu bavuga bati nukuri hari impera y'abagororotsi, nukuri hariho Imana icira imanza mw'isi. Zaburi ya 59. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mw'ijwi ryitwa Ntuhonye. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yanditse hamwe Sawuli yatuma bagasagaza ku nzu ngo bamwice. Mana yanje unkiza abansi banje, unshire hejuru y'abampagurukiye. Unkize inkozi z'ibibi, undinde abavisha amaraso. Kuko raba babundiye ubugingo bwanje, abahizi barankoraniye, atari kubw'icanje gicumuro canke icanje caha Uhoraho. Barirukanga bakitegura batagira ico bampora. Vy'ukuri sanganire uvyitegereze, wowe nyene Uhoraho Mana nyen'ingabo, Mana y'Abisirayeli. Vy'ukugirire amahanga yose, ntugire abanyabicumuro babi, ugirire ikigongwe. Sela. Bataha ku mugoroba bagwangwara nk'imbwa, bakagendura igisagara. Ehe badudubiza amagambo mabi mu kanwa kabo, inkota ziri mu minwa yabo, kuko bibwira bati ninda avyumva. Ariko weho Uhoraho uzobatwenga, uzokwegurwa n'agashinyo ku mahanga yose. Ewe nkomezi zanje nzokwitega, kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira. Imana mboneramwo imbabazi izosanganira, Imana izompa kwibonera abandyamiye. Ntubice abantu banje boye kwibagira, ubasabagirishe ubushobozi bwawe, ubacishe bugufi Mwami nkinzo idukingira. Amagambo yo mu minwa yabo niyo gicumuro c'akanwa kabo, ubwibone bwabo bubafate nk'umutego, bo n'imivumo n'ibinyoma bavuga. Ubamarane uburake, ubamare boye kubaho ukundi, kugeza ku mpera y'isi bamenye yuko Imana ariyo iganza aba Yakobo. Sela. Ba bandi baze batahe ku mugoroba, bagwangware nk'imbwa, bagendura igisagara. Bahunahuna hose barondera inyama, nibatahaga bakesha ijoro. Ariko jeho nzoririmba inkomezi zawe, mbere mu gitondo nzoririmba imbabazi zawe n'ijwi rirenga,
kuko wambereye igihome kirekire kinkingira n'ubuhungiro ku munsi w'amagorwa yanje. Ewe nkomezi zanje, ni wewe nzoririmbira ishimwe, kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira, ni Imana mboneramwo imbabazi. Zaburi ya 60. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mw'ijwi ryitwa irebe ry'igishinga ntahe. Mikitamo ya Dawidi yandikiye kwigisha, hamwe yagwana n'Abasiriya b'i Mesopotamiya n'Abasiriya b'izoba. Yowabu akagaruka akicira mu mwonga w'umunyu Abanyedomu 12,000. Mana uradutaye, uradusambuye, wararatse, nudusubizemwo intege. Watumye igihugu gihinda agashitsi, uragisatagura, zibira ubunyenyagu bwaco kuko kinyiganyiga. Weretse abantu bawe ibigoye, watunywesheje vino zidandabagiranya. Wahaye abakubaha ibendera kugira ngo ryerekanwe kubw'ukuri. Sela. Kirisha ukuboko kwawe kw'iburyo unyishure, kugira ngo abukunda barokorwe. Imana yatanze indahiro ku kwera kwayo iti, nzonezerwa, nzogabura Ishekemu, kandi nzogaburisha amabango umwonga w'i Sukoti. Gileyadi nahanje, umuryango wa Manase ni uwanje, uwa Efurayimu niwo ukingira umutwe wanje, uwa Yuda niwo cumu ry'ubugabe bwanje. I Mowabu niho cogero canje, Abanyedomu nzobashiburira kw'inkweto, Filisitiya umvugiriza impundu. Ninde azonshikana mu gisagara kizitijwe ibikomeye? Ninde azonshikana muri Edomu? Si wewe uzonshikanayo, Gamana yadutaye? Si wewe uzonshikanayo, Gamana itajana n'ingabo zacu? Udutabare umugwanizi, kuko gutabara kw'abantu ari ukubusa. Imana izodukoresha ivy'ubuhizi, kuko ariyo izosiribanga abagwanizi bacu.